Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mw'izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu njiri ya Mariko ku kigabane cyaho c'icenda duhereye ku karongo ka 42 kugeza ku ka 50. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ukwirinda ibitsitaza, ariko uwutirimutsa n'umwe muri abo bato banyemera, vyomubera vyoba muboheye kw'izosi urusyo ruhindukizwa n'indogobwe bakamuta mu kiyaga. Ukuboko kwawe rero nikwakubera igitsitaza, uraguca. Wopfuma winjira mu buzima ufise ukuboko kumwe, hako uja mu nyenga ahari umuriro utazima ufise amaboko yombi. Ukuguru kwawe nikwakubera igitsitaza, uraguca. Wopfuma winjira mu buzima ucitse ukuguru, hako utabwa mu nyenga ufise amaguru yombi. N'ijisho ryawe niryakubera igitsitaza, urarinokora. Wopfuma winjira mu bwami bw'Imana ufise ijisho rimwe, hako utabwa mu nyenga ufise amaso yombi. Aho urunyo rwabo rutigera rupfa n'umuriro ntiwigere uzima. Nkako rero umuntu wese azoryohorwa n'umuriro. Umunyu ni mwiza, ariko umunyu utakigira akanovera wogasubizwa gute? Nimwamane umunyu muri mwebwe kandi mubane mu mahoro. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya, amen, amen, amen. Bana b'Imana, ubushize twariko turaraba Yezu inyigisho yariko arigisha abigishwa biwe, ababwira ko uzobaha amazi yo kunywa azoronka ubwami bw'ijuru. Anababwira ati nimwabona bariko barigisha ku izina ryanje bakuramo amashitani abantu bakiza abantu, ntimuzobagwanye kuko uwazoba ari uwo muri twebwe. Buriya rero Yezu aracyabandanya kutubwira no kubabwira. Ariho iri jambo rivuga ngo ukwirinda ibitsitaza. Yezu atubwira ukwirinda ibitsitaza, ingene twovyirinda. Intera ya kabiri hakavuga ngo ariko uwutirimutsa n'umwe muri abo bato banyemera. Uwutirimutsa n'umwe muri abo bato bemera Yezu Kristu, vyomubera vyo bamuboheye kw'izosi urusyo ruhindukizwa n'indogobwe bakamuta mu kiyaga. Bana b'Imana, ngo vyomubera vyo bamuboheye k'urusyo ruhindukizwa n'indogobwe ngo bakamuta mu kiyaga. Uwutsitaza umwe mu bamwemera muri abo bato rero si ukuvuga ngo ni abana b'imicuko, ngo ni abana bakiri mu myaka munsi y'imyaka 15-10. Oya, bato ni uwo ari we wese aca bugufi akubaha Yezu Kristu, akavugira Yezu Kristu, agashingira intahe Yezu Kristu, akavuga ukuri. Yaja mu rubanza akavuga ati jewe nkurikije amabwirizwa ya Yezu Kristu sishobora kubesha, jewe ndavugisha ukuri. Akavuga ukuri. Uwo niwe muto imbere ya Yezu Kristu. Wewe unyanyashije umuntu yavuze ukuri, vyoba vyo bakuboheye urusyo ku ntuze ku mutwe bakaguta mu kiyaga.
ni Yezu abivuga, ntabwo ari Jezi Paul umusavyikazi w'Imana nzima nabivuze canke niko ndabikwipfuriza, oya. Mugabo Yezu avuga ati abantu bubahuka kugirira nabi abanyemera, abamvugira, abankomeyeko bakwiye kuranduka. Imana iduhe gutahura cyane. Ine na gatatu baravuga ngo ukuboko kwawe rero ni kwakubera igitsitaza, ngo ukuboko kwawe ni kwakubera igitsitaza uraguca. Wopfuma winjira mu buzima ufise ukuboko kumwe, hako uja mu nyenga ahari umuriro utazima ufise amaboko yombi. Imana iduhe gutahura cyane. Yezu avuga ati ukuboko kwawe aho uko kubukoresha amafuti ukaja kwiba, uko kuboko ngo wopfuma guca, wopfuma guca uko uja mu muriro udahera, kubera ukuboko wagiye kuyoza amafaranga y'abandi canke ibigori by'abandi canke ibintu by'abandi. Wopfuma guca kukaba ariko kuja mu muriro. Mugabo umutima n'ibindi bihimba bitakosha nabi bikazotorana ubwami bw'ijuru. Urumva rero bana b'Imana, amaboko ntitukayakoreshe ibitari byiza. Turabandanya. Ine na gatanu hakavuga ngo ukuguru kwawe ni kwakubera igitsitaza uraguca. Wopfuma winjira mu buzima ucitse ukuguru, hako utabwa mu nyenga ufise amaguru yombi. Imana idutabare cyane. Ngo kugira utabwe mu nyenga ufise amaguru yombi, ukuguru kukujana kwiba, ngo wopfuma guca. Ukuguru canke amaguru aguteza ubusambanyi, wopfuma uyaca. Amaguru akukuraho uri ugiye mu bikozasoni, wopfuma uyaca. Ngo ahuko wozojana mu muriro udahera ayo maguru yose. Uyaciye rero canke uguciye wo kwinjira mu bwami bw'ijuru. Basi n'ukuguru kumwe ariko kwako kononesha waguhimba. Imana iduhe gutahura cyane. Ine n'indwi akavuga ngo n'ijisho ryawe niryakubera igitsitaza urarinokora. Wopfuma winjira mu bwami bw'Imana ufise ijisho rimwe, hako utabwa mu nyenga ufise amaso yombi. Imana iduhe gutahura cyane. Ngo n'amaso, ngo ijisho ryawe rikwereka abakobwa b'abandi, rikakwereka abagore b'abandi, ngo huko uja mu muriro udahera uyafise amaso yose. Ngo wopfuma unogora iryo riguma rikubwira ati yo afise amabuno meza, mbega ibisusu, yo afise inyi, afise amaguru yo mu ntege hiwe. Ibyo Yezu avuga ati iryo jisho wopfuma urikurayo ukarita, hama ukazokwinjira mu bwami bw'ijuru ufise ijisho rimwe, hako winjira mu muriro udahera n'amaso yose. Iryo ryagutsitaje kubona bya bintu by'abandi, ati naka yambaye igitenge kiza, yewe ugaca urara kujya musonga mpaka umugabo atakiguriye ugaca ugisambanira. Yezu uti ibyo jisho rikurabisha ibitari byiza rinogora urite. Tukabandanya. Ine n'umunani hakavuga ngo aho urunyo rwabo rutigera rupfa n'umuriro ntiwigere uzima. Ngo aho urunyo rwabo ngo rutigera rupfa ngo n'umuriro utigera uzima. Murumva abana b'Imana bazoja mu muriro amagorwa bazoba bafise. Haranira kutazoja mu muriro. Imana iduhe gutahura cyane. Haranira kutajoja mu muriro. Ese Yezu Kristo yavuye mu ijuru
akatubwira ibijyanye n'uwo muriro udahera n'izo nyo zitigera zipfa. Murumva bizoba byoroshe bana b'Imana? Niwabona umuntu agendera mu byaha cyangwa ubona ko ari mu bintu bidashoboka, uzomuha aka gapande gatoya umubwire tumviriza aka kantu, uzobwire urya mugenzi wawe adashaka gukurikira Yezu Kristo, azatwara agatoke mu ziko agakozeyo, niyemera kagasha agatoke kamwe canke akagingo gatoya ku rutoki kagasha, azovuga ati nzozobera umuriro udahera. Umva reka ndababwire bana b'Imana, muri Australia harashuha iyo hageze muci, hariho izuba ryatse mu minsi iheze. Tuja mu nzu rero ukumva udafise ifene, ukumva reka nanje iyaje yarapfuye muri iyi minsi. Hari umuntu yaje kundaba dutera inkuru, intuguti iriko itubira uwibize agati tuze muragenda muri dushe wisuka kwa amazi, ukagenda ukisuka kutuzi, hanyuma ukagaruka wumva ikiyokerekera. Ndabi abantu bajoja mu muriro udahera bazoba bagowe. Ukuntu izuba ry'idogere 44 ridukomesha, mbega bazoja mu muriro udahera, bazoba bariko barasha inyo zibajya. Haleluya! Nihashimwe Yezu yankuye muri uwo murugo mukama. Bizoba bibamereye gute? Reka ndabatera inkuru. Jewe ngiye mu Burundi nkaja Bujumbura, ndahukwa nk'igikere, ugasanga ndi kuri twa dufene baguma bashira canke nyene hajya hari za climatiseur, ngira ni climatiseur mu Gifaransa sinzi, kaguma kamepe. Rero jewe nama ndibira gutaha, shaka kuzotaha mu Burundi, nkumva ko nozotaha ubuzima bwanjye nkazoburangiriza iwacu. Mugabo nk'ubu ndibaza, ese abiwacu bose ko numva baguma bigira kubi Bujumbura, nzoza kuba Ngozi kweri batakibayo? Kuko mu buzima bwanjye numva shaka kuba Ngozi canke abana ba mu yindi ntara. Mugata Bujumbura n'ukuri, muri umwaka weze nagiyeyo namaze y'indwi 3, ariko naravuze ati oya mise nzinukwa kwiyumvira ko nobutaha nkaba noza kubi Bujumbura. Kandi kubi Bujumbura niho nsigaye numva ko hari umuryango munini. Mugabo ntibyokunda ko ntaha ngo ndi Bujumbura kubera ukuntu hashushe, nkabona amaguru yabyimbye, nkabura amahoro. Rero nkaca nibaza, mbega ye abazaba bari mu muriro udahera bizoba bibamereye gute? Rero abafise amahera bari mu bihugu biteye imbere, iyo hageze muci baca bagenda mu Burundi kurira y'akayaga, abafise uburyo. None abanyabyaha igihe umuriro udahera bazoba bawushitsemo, bazowuhungira he bana b'Imana? Urahiriwe wowe ukiri mu buzima, ugifise umwanya wo kwihana, ugifise umwanya wo kwigaya, ukagenda kwa padiri ukigaya, cyangwa ukaja no mu nzu yawe ukarambara ukaririra Yezu uti ntabara, nka kumwe Zipora naririra Yezu. Naririye Yezu Kristo aranyiyereka. Rero bana b'Imana, Yezu ni wavuga ati mu muriro udahera abazojayo hazoba hari umuriro udahera utazima, hazoba hari inyo zijyana zidapfa. Murumva izo ngorane abazoja mu muriro udahera bazoba barimo. Irare
nanje ndiraba ku giti cyanje irabe kabisa urabe ko hari ikintu cyotuma utazo kwinjira mu bwami bw'ijuru witandukanye n'icyo kintu guca ukuboko si ukuvuga ngo uciye ukuboko nyine uragiye ati reka mpimbure oya gihebe mu bintu nahebye nama niruhutsa nkashima Imana ni Imana warakoze wowe wankuyemo umutima wo kwiyumvira kubana n'umugabo tutari mu masezerano nkaba maze imyaka 10 numva ndi mu mahoro bana b'Imana njewe maze imyaka 10 n'amezi gutyo ndi mu mahoro naho nohura n'ibingerageza muganda ndavuga nti reka ndabe ikintu cyotuma no buri juru ikintu cya mbere cyari kumbuza ijuru cyari icyo kuko zipora siniba ngo mvuge ngo nzobuzwa ijuru no kwiba sisambana ngo nzobuzwa ijuru no gusambana ntawe nishe canke sino kwica umuntu ngo bizombuza ijuru gusa ndazi ko hari ibindi ayandi mafuti nkora kumbure yo ntandukanya na Yesu Kristo ariko ngwana no kuraba ubushize nababwiye ukuntu ari sinzi abantu twakwazanije ndabura amahoro ndavuga ni Imana ndamenje ndaza muri chapelle ni Imana ndagiye kujya muhana ndagusabye ufashe undengere nshobore kwitandukanya n'ibi bibazo mpuye navyo kuko wowe yeza avuga duharira batubwiye nabi wowe wumva nakamwa korofashanije ni munasabanye imbabazi rero tuze turaraba ikintu cyotuma yeza kubita inzambu gasigara cyangwa ukisangugiye cyangwa ugapfa ukaja mu muriro udahera ni habi harababa nababwira ukuntu hari igihe iyo Yezu yabishatse yamangingurira akajyaga kanyereka ingene ibintu bimeze Imana yo mu ijuru duhe gutahura cyane ndakwipfuriza muntu nyumviriza muntu wanyumvirije ndakwipfuriza yo Yezu niyakubita inzamba tuze tumusanganire naho tuzoba twarapfuye tuzozuka duce tumusanganira naho twopfa ubu tugapfa tukaja ahantu heza muri pratizo hamwe yeza zo gutora ishengera zo kubita inzamba tukazukana n'ubundi duca tumusanganira narababwiye ukuntu nabarabivuga ukuntu Yezu yamishuri yatumusanganiye turi bakeya mwisi abantu basigaye yo mu mwijima ewe Yezu warakoze Mana yo mwijuru nshuti yanje wanyumvise ntuzosigare wuzuraraba icyotuma wosigara witandukanye nacyo mwisi hari ibitsitaza byinshi hari ibintu byinshi bidusamaza ariko wirinde witandukanye n'ibyo bintu byotuma uja mu muriro udahera hari ibintu byinshi abagore turasambana ijisho ryawe rirakwereka ko naka yambaye igitenge cyiza ukaraza umugabo kukamusongaye naka yambaye ukunaka nanga utamureke igitenge cya kirata bigatuma umugabo yoja kwiba cyangwa umugabo akinumira akakwihorera kuko ataburya bifitiye n'amahera afise nayo kurihira abana ku ishuri wowe uri kuramuraza ko peresha kukeneye birthday bakugirire birthday ibyo bigatuma wowe ucinya umugabo ukaza gusambana kugira ukunde uronka amahera ya birthday uronka amahera y'igitenge uronka amahera yo kuza gutigita bimwe bya bintu by'iminsi mikuru tuyiharaje ugaca usanga rero urapfuye kigafu ugiye mu muriro aho Yezu ariko aravuga ati hari inyo zitabora n'umuriro utazima njuti yanjye iga kujya bike uryame kare muri iyi si umuntu naho yotunga n'ibinganiki arapfa bakamuzika arapfa iyumvire rero gupfira mu byaha usize indege usize amaetaje n'amamodoka agezweho bana b'Imana twige kubana neza twige gukundana na Yezu Kristo dukunde Yezu kugira abadukorera kumugisha baduha amazi yo kunwa badugirire neza batwambike
natwe twambika abandi duhana amahoro, duhana ibyo kurya, duhana kabisi n'agahiye. Turabandanya rero, twari ku jisho ngo tworinogora tukarita. 4:8 nako twahavuze. 4:9 havuga ngo nkako rero umuntu wese azoryohorwa n'umuriro. Umuntu wese azoryohorwa n'umuriro. Umuntu yagendeye mu bibi. 50 hakavuga ngo umunyu ni mwiza, ariko umunyu utakigira akanovera wogasubizwa gute? Yezu aratubaza ngo umunyu ni mwiza, none ngo umunyu utakigira akanovera wosubizwamwo akanovera gute? Nuko twebwe twikuye mu buntu bw'Imana, twongera tukavyura agatima mpembero ko gukunda ibyiza by'ijuru. Twavuga ati yo Yezu yipfuza ko ndaba bagowe, ukagera kubagowe. Yezu aripfuza ko ndaba bagwaye mu bitaro, ugateka uduhara ukabashira. Yezu aripfuza ko ndaba bapfungiwe muri prison, ukagenda muri prison kuraba abapfungiweyo, utitaye ku makosa bagiriza. Hari abapfungiweyo bararenganijwe, hari n'abandi babikoze mugabo, naho uzoraba umuntu yishe umuntu mu bitaro, Yezu azokugirira neza, uzandikirwa. Rero bana b'Imana, dukunde Yezu Kristo, ntituze turyohosogwe n'uwo muriro udahera, ntizo turaribwe n'izo nyozi biki n'ibiki. Nimwamane umunyu muri mwebwe kandi mubane mu mahoro. Haleluya, amen. Ngo nitwamane umunyu muri twebwe ngo kandi tubane mu mahoro. Bana b'Imana, niwacumura nako na mugenzi wawe, genda musabane imbabazi, tubane mu mahoro. Nimba umunyu utakikurimo wewe, ihigemo uwo munyu, isubizamo akanovera wewe. Nimba watwaye umugabo w'abandi, utitaye ko abantu bazoguseka, subiza uwo mugabo w'abandi, muhera umubwire uti nukuri ndagwebye. Hari abantu baciye ku mugani mu Burundi ngo jewe ngo sinkunda abamama bubatse. Urumva byari bivanye. Hari igihe hari umumama yigeze guhura n'ibigeragezo, hama yaragowerewe mu rugo pe, nyuma ndamupangirinza ahantu, ndamufasha mu buryo nari nshoboye. Mugabo haragera igihe nisanga yarasubiranye n'umugabo ntabizi, kandi si umwe si babiri, hari n'abandi bobo batanasubiranye nyene bigumiye uko. Kandi hari nabo mba mpanura ati umugabo rero, mugabo jewe bajya mpanura gusubirana n'abagabo nabozi canke nanka ko bavana, nkababwira ati senga dusenge, kandi hari abo sengera bikemera, tugafashanya tugasenga bikemera. Rero aba uzi ko wapfunze impeta n'umugabo, ntukwiye kuva mu rugo, ukwiye gusenga ugasikama. Abandi rero nk'abajya baba bafise abagabo bafise abandi bagore, ugasanga barabagore ba kabiri, umuntu sinoreka kutamuhanura ko ari mu busambanyi. Rero niho rero hari abavuze ngo mwihorere shangu ujya ngo kubera ngo urumva ngo ntashaka ko wasishaka nyene ko abo bagore babana n'abagabo, ariko baba bari mu mafuti. Kandi njewe hari igihe byambabaza, umuntu yandiriye hanyuma yasabye, namugeragereje uburyo ubwo aribwo bwose bwo kumufasha, nyuma nkumva yagiye, nyuma niyo kupfa kugaruka ngo ya ngurumva ngo narahangayitse, ngo nubundi ngo nubwo nasubiyeyo ngo ntacyo byatanze, ngurumva ngo ngera ufashe. Biragoye kuko umuntu
umufasha ukamuha ibintu ukamugurira ibiyiki biki n'ibiki nyuma ya maraka birakumva yabiteruye byose asubira ku mugabo ntanabibika ijana uti nivyagorana zosubira garuke murumva n'ikindi kintu rero bana b'Imana abari mu ndoa by'ukuri bubatse rukristo sengera ingo zanyu ntimutandukane n'abagabo pe sengera ingo zanyu mugabo wewe mugore uri ku mugabo afise umugore wa mbere bapfunze impeta nukuri wumve ko uko arimo kwikorera imbabura y'amakara ku mutwe iri kiraka no mugabo w'abandi si umugabo wawe wewe wagiye gutandukanya icyo Imana yifatanirije rero bene abo bagore bari ku bagabo baba bafise abandi bagore ba mbere bapfunze impeta mushaka kweri kugira mwiyunge na Yesu Kristo no kuraba cyakindi Yesu avuga ati uko kuguru kwakujanye ku mugabo w'abandi guharika umugore yapfunze impeta guce ubwo nyene tandukana n'icyo kintu ni burya niko Yesu yavuze ureke kuja mwishari ari wowe wagiye gutakura izo ngorane abandi keshi abandi rero ubu ibyeze bariyorohereza bagapfunga impeta kabiri bugi iyo mpeta ya kabiri hari aho yandikwa mu ijuru ubwo bujyaja wakoze ukabukorera umugore wawe wa mbere uramutanye n'abana uciye uza kurongora uwundi mugore mu kindi gihugu cyangwa uciye ubwirira amanyanga no ngaha muri Australia murazi hariho abahava bakagenda bagaca bakubita amagendera bakaza gupfunga izindi ndoa za kabiri n'abandi bagabo abagabo ba mbere barabataye cyangwa abagore ba mbere barabataye ugaca wumva nyene ngo burya ngo naragikemuye muzoja mu ijuru oya kabisa oya pe ntacyo wakemuye ahubwo nibi Yesu avuga ati uko kuboko kwawe nukuri naho warapfunze impeta uzi ko umugore gabo wa mbere yari yarapfunze impeta n'umugore wa mbere ushaka iyo mpeta urayivamo kiretse nimba barabasamburiye bimwe byo mu isi sinzi ariko ukabuzi ko bikiri mu manyanga kuko hariho abagore banka gutanga izo divorce cyangwa hariho abagabo banka gutanga izo divorce nizaba rero zikihari ntuzoze uriremesha ngo umugabo yapfunze impeta cyangwa ndi umugore yapfunze impeta ubwa kabiri cyangwa ubwa gatatu hari n'ababaze kugera kuri zine Imana igiye gutahura cyane bana b'Imana mukama Imana bahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda amen.